mu mugwi w'igihugu wigenga w'agateka ka zina muntu ngo bariko bakora ibishoboka byose mu kumviriza umuntu wese hari akamubakiye mu bijanye n'agateka kiwe. Aho rero ngo ni no mu ntumbero yo gutegura neza amatora twimirije kugira ngo abarundi bose bazoyajemwo batekanye. Ivyo bikaba bimwe mu vyashikirijwe na Dr. Sixte Vinyi Nimuraba arongoye umugwi CNIDH. Hari rero mu gihe bariko bahanahana ivyumviro mu ruganda batunganije kugira ngo barabire hamwe ibijanye n'imirimo ibaraba. Reka tumwumvirize. Bisanzwe naho uyu mugwi umaze imyaka myinshi ugenda urahindagurika uko umwe wese ahejeje igihe ciwe arabisa akabisa uwundi muga umugwi kwabandanya ukora. Ariko rero uravye amategeko y'Ipari, le principe de Paris ingene avuga ko imigwi mwene iyi igirwa n'abantu bava mu migwi itandukanye y'igihugu, ni kuvuga baba mu masosiyete atandukanye. Kubera rero tuba twaje tuvuye mu mihingo atari imwe n'ingene dutahura ibintu ntikuba ari kumwe. Inyigisho nk'izi zifasha abo bakomiseri bose iyo bavuye kugira ngo babone batahure kumwe ibintu bijanye n'agateka kazina muntu, mbere batahure kumwe n'igikorwa bagiye kurangura. Gutya bica bitworohera mu migambi yindi turiko turategura kuzoba tufise intumbero imwe hama ibintu byose tukabibona cyo kimwe. Ibintu bikuru mugira muti ibiri bishobora gufata ego mu bisanzwe ikintu ca mbere ni kugira ngo dutahure ibijanye n'agateka kazina muntu. Murazi agateka kazina muntu gafise imigwi myinshi. Hariho agateka kazina muntu ku bana, ku bakenyezi, ku bantu bagendana ubumuga gutyo. Ico ni kimwe kugira ngo twese dutahure bavuze agateka kazina muntu bisigura iki. Hanyuma ibindi navyo ni ibintu bijanye n'ibikoresho les instruments bikoreshwa haba mu Burundi haba ku rwego mpuzamakungu kugira ngo tumenye tuti ivyo bintu ni ibihe, hanyuma dushoboye kubitahura bica bidufasha kwitegura kugira ngo ivyo turiko turakora dushobore kugira urupimo dupimirako tubone tuti iki twagishoboye canke iki naco kirakeneye ko tukibandanya. Ibindi navyo hariho ibibazo vy'agateka kazina muntu biri ku isi yose no mu Burundi turafise ibibazo biduhanze. Dutegezwa rero kumenya tuti ivyo bibazo bikuru dufise ni ibihe, mbega uburyo dushobora kubitorera umuti ni ibihe. Ivyo twavyumvikanye hakiri kare biratworohera mu gihe tuba turiko turakora ibikorwa vyacu haba mu biro haba mu mitumba, kuko twese tuba dufise intumbero imwe tuba tubitahura kumwe. Hanyuma hari kijanye n'iyindi migwi ijejwe agateka kazina muntu mu bindi bihugu. Iyo migwi ni iyihe? Hanyuma isanzwe ikora gute, ingorane ifise ni izihe, kuko burya utamenye abandi ingene bariko barakora nawe ntibishobora kugufasha kugira ngo ukore neza. Tushoboye gutahura iyindi migwi mu bindi bihugu ingene iri kirakora bizoca bidufasha kugira twipime turabasumbya canke baradusumbya. Ivyo rero biroro. Ikindi naco murazi ibintu vy'agateka kazina muntu iyo hageze amatora kenshi biravugwa cyane. Iki rero hageze mu vy'amatora bisaba ko natwe twisuganya kugira ngo twitegure ntituzotegwe tutabanje kwitegura. Duheje kwisuganya rero tugatahura ibijanye n'agateka kazina muntu cyane mu gihe cy'amatora bica bidufasha ko amatora azoza kugera twiteguye neza mu vyo tuzokora. Hanyuma ikindi naco ni kugira ngo twicire umurongo tuti twebwe aho dushaka kugenda n'iyi ntumbero. Ivyo tuzoza turapima, aho tuzoza turagerageza turaba tuti tugezehe. Ivyo twibagiye nibiye. Mwe nibi bisaba ko umuntu abimenye hakiri kare imbere yuko utangura akazi kiwawe. Yego hanyuma nivyo bikuru. Ibintu bijanye no kutihanganira kumvo za politike nibaza ko CNIDH iri mu mashira hamwe ya mbere yabifashe mu minwe. Ndaguha karorero. Nibaza ko turi umugwi wa mbere mu gihugu cy'u Burundi watanguye kuja guhuza abantu bashamiranye vy'ukuri bagira bafatane mugabo tukaduga. No guhakarorero ahitwa mu Gitaramuka muri Karusi twaraduzeyo, kandi ivyo twakoze mu nyuma ubu ariko baraduhamagara kuri ya telefone imwe itarihwa batubwira ko kuva ico gihe haciye amezi nibaza ko ashika ku 3 abantu b'imigambwe ibiri bari bashamiranye ntibasubiriye. Ico ni cyambere. Cya kabiri no kubwira ko mu vyo tujejwe harimo guhanura abantu bari mu nzego zitwara igihugu. Ico kintu twaragikoze kandi turakibandanya no kubwira ko
turi mu bantu ba mbere bahanuye abadutwara ko twogerageza kuronka ubutumwa dushikiriza abatuyoboka mu migambwe, kandi murabona ko biza byaratanguye aho bagenda bakabigisha ati yamara ujya mudasanga ivyumviro vya politiki si vyiza kumuhohotera kuko twese tugenga n'amategeko amwe. Ivyo twarabikoze. Ikindi ca gatatu, nibaza ko haciye indwi canke indwi n'inusu duhejeje urugendo mu ntara zitandukanye. Twaragiye Ngozi, twaragiye mu Kirundo, turagenda ni Muyinga. Aho hantu twabonana n'abajejwe intwaro, hanyuma tukitwaza abari mu migambwe, cyane cyane imigambwe bavuga ko yo muri opposition, kugira ngo dushobore gukurikirana ibintu tuba twumvise, hama tubiganire nabo vyega. Duhejeje tugaca tubonana n'abari mu mugambwe uri ku ntwaro, tukabashira hamwe, hama tukavugana tuti ikibazo niki twogitorera umuti gute. Ivyo bintu twarabikoze, kandi bica bidusaba natwe ko dutahura kurusha. Nk'ubu no kubwira ko hari ibintu byinshi ntari bwigere menya, mugabo twamenye kuko tugiyeho. Akarorero, mu ntara ya Kirundo mwarumvise umwana w'umukobwa yoba yarakubiswe. Uwo mwana twaragiye turamuraba mu mugwi, turamusanga hari mu bitaro, hanyuma turatwara abatwara umugambwe CNL bose, yaba uwutwara muri iyo komini canke uwitwara muri izo ntara za ruguru, Kirundo, Muyinga, Cankuzo na Ngozi, kugira ngo aje kutwereka ivyo bintu. Turagenda turavugana na musitanteri, turabaza n'imiryango n'abandi bantu. Ivyo byose tubihejeje, twasanze ivy'ukuri uwo mwana atakubiswe kubera ari mu mugambwe CNL. Twasanze yakubiswe kubera yatutse umuntu ajeje gutora amatagisi. Hanyuma turahanura, mugabo urumva wamukubise nawe nyene icahaguma cagirizwa. Nico gituma twaciye dusaba gutungana tuti muraraba iki kintu mugikurikirane, kuko naho umwana agize amakosa igihano yaronse mu mategeko y'u Burundi ntaho canditse. Ico nakaroro kamwe. Ndagwa akaroro kandi Imuyinga. Dushitseyo twasanze hari abantu bashwanye, sugushwana gusa bararagwanye mu migambwe kuri ivyo nyene vyo kutihanganiranira. Umugambwe uri ku butegetsi bavuga ko wagwanye n'umugambwe CNL, mugabo twarabonye abatwara iyo migambwe bose. Turabaza bamwe mu bantu bari vyego, turabaza bo mu ntwaro, duca dusanga vy'ukuri ivyo bintu vyarabaye, mugabo icadushimishije twasanze bashitse mu gasho abantu 4. Ubu mugiye mu gasho musha mubasangayo. Twe rero iyo habaye ibintu nk'ivyo tugasanga umuntu yabikoze yahanwe canke tugashobora gusaba agahanwa, twebwe duca twishima tuti ivyo vyagizwe. Si ivyo gusa, harimo ibintu vyo gufata ku ngufu. Mwaravyumvise umudirektere w'ishuri mu Kirundo ninye yafashe ku ngufu abakobwa sinzi ngene bangana, mugabo bashobora kubashika nk'umunani. Nibaza ko umugwi mukuru w'igihugu woba ari wo washoboye gushigikira uwo muryango, ukongera ugasaba kugira uwo muntu afatwe. Nukuri ico kintu carakozwe bikwiye, ku buryo abari mu ntwaro bose tubabwira ko bategeza guhaguruka bakagikora. Uwo muntu yaciye afatwa arafungwa. Twe rero tubonye ibintu biko genda gutyo duca twishima, tugaca duhiga amakungu n'abandi kugira badufashe twongereze ingufu kuko twari dusanzwe dukora.